hariko harasanurwa isoko nkuru ya Bujumbura kandi vyari vyiza kuko abantu bahora bibaza igituma idasanurwa bakagihebura. Naho biruko rero ivy'iryo sanurwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura abatari bake baragize ico babivugako. Natwebwe twarerekanye yuko ukuntu ivyo bikorwa vyoba biriko birakogwa biteye amakenga. Abandi nabo bakavuga bati uko vyokogwa kose naho vyokogwa mu manyanga igikuru nuko twobona isoko ryubatse. Bati bagabo naho biruko igikorwa cose cokogwa mu muco abantu bose batahura uko biriko birakogwa kuko ibintu vyose bitarimwo umuco biba biteye amakenga. Ivyo vyose vyashikirijwe ingingo yoyo iza yafashwe n'abayifashe. Twarababwiye rero ko hariho ivyaha bikogwa mu bwenge, bigakogwa ku rwego rwo hejuru, bigakogwa n'abo hejuru, ivyaha bidashoka bitahurwa n'uwari we wese. Ivyaha umunyagihugu wo hasi adashobora gutahura canke atabona iyo bija niyo biva. Iki gihugu jahano ibintu turimwo bihari gihe nicara nkabura kandi nyene tukavuga ibintu je mbaririyo logique. Wivye umuceri haryanye agasha. Ahara abasubaswa turaga tuti wewe ko wivye subiza hanyuma wirenganire. Biraheze. Ivyo umva bikunda gute? Fakame no intambwe giturene biracari kuvugwa gusa umengo ni tugira turinduke mugabo nta kintu kiradura hejuru kigiye. Kandi noneho navuga ngo miliyari zitanu kuri budget ya 2000 miliyari evaliwe ibintu byose no mutevaliwe ni nko office miliyoni zibiri ugacuvuga yuko ufashe umuntu yari yakwivye bitari noti ya bitanu imiliyoni zibiri utakaje bitanu wotuza kumbwira ngo wacuja ngo musuma ngo muriru d'accord afite mbwa ni make cyane naracari make uraba evaluation 5 miliyari muri budget turondera 2000 miliyari ni nk'imiliyoni zibiri uzifise ugacuvuga ngo hari umusuma ngo yarantwaye inoti ya bitanu shango ngo ndamucakiye awuca ni uravye mpara yibwe ni make cyane n'ingene biba bituganije ibyo vuga ngo abanyagihugu baramenye ibiturire by'abadenonsi byari byo hamwe yuko abantu b'igihugu badenonsi biturire umunyagihugu amenye igiturire ariko ntigibi umunyagihugu araza kumenya igiturire kiriko kiraribwa n'umushikiranganje umunyagihugu woho naho wowe urakimenya wowe ucuvuga ngo umunyagihugu ngo bikarusi ngo uravuga ngo ibiturire yavuga icyo ashobora kubona umunyagihugu ni umupolisi yamwatse noti ya 2 umunyagihugu adenonsi ikinyagihugu nta n'icyo afisa denonsa nacazi ibintu ariko bira sopana hejuru abizihe. Voilà, ikirwa tugomba twige nutagitahura wiyakire kuko ivyo tugomba tuvuge ni ibintu vyo ku rwego rwo hejuru bidatahurwa n'umuntu wari we wese. Niwagira bwa bukomantere ngwiyo n'inzigo nibiki amashari ngo biki ngo wowe uri umwasi w'igihugu. Voilà, hajya mumenye yuko hari abantu basoma amakomantere batigera bavuga mugabo bivanye na komantere utanze baca babona ugwego ugera ko kwiyumvira. Uri umunyagihugu canke uri umufonctionnaire bakabona bati uyu muntu kabisa biraboneka yuko hari urugero atarashikako gukwiyumvira, hariho ubumenyi adafise. Rero iki cigwa ngoma ntango no munsi ni cigwa cyo ku rwego rwo hejuru gitahurwa n'abantu bafise ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru. Tugomba twiga ikintu bita la corruption des hauts fonctionnaires. Igiturire kiribwa n'abantu bo ku rwego rwo hejuru canke ibintu vyononekarira hejuru kandi bigakogwa mu mayeri menshi. Rero udafise gwa rugero
bw'ubumenyi canke bwo kwiyumvira ibi ntavyo ushobora kubona uguma ubona yuko abo bantu bariko barabarenganya canke abo bantu atakosa bafise mugabo bo babazi ico bakoze. Mu minsi heze rero twaravuze ku caha citwa blanchiment d'argent sale canke mu congereza money laundering, abandi bakacita white collar crime. Kira noneho ico caha gisanzwe kiri no mwibwirizwa rigwanya ibiturire inimero ya mbere akarongo gashinze 12 ryo kuwa 18 ndamukiza mu 2026. Iri bwirizwa risanzwe ririho mugabo risa n'iryibagiwe kuko ntigigera rikoreshwa na rimwe, ni nkuko ryoba ryashizwe mu kabati. Musanzwe muzi yuko hariho na sentare igwanya ibiturire mugabo ntimuzokumva iyo sentare iriko iravugwa kenshi. Oya muzombwire kangahe ivugwa mugabo iyo sentare iriho. Murumva yuko itegeko yategerezwa kwisunga ritariko rirakora nayo nyene ibiriho nk'igisitati. Ivyo rero murazi yuko n'abashinga amateka bavyerekanye. Uwo nawe abanyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba nk'uwize amategeko. Kuja kugwanya ubusuma hari hasi. Mugabo twatubona itegeko rigwanya igiturire les infractions connexes ukuntu ryubatse bigaragaye ko rikenewe une certaine révision. Voilà, niki cha blanchiment d'argent mwarumvise ko cavuzwemwo ahanini bariko bavuga ukuntu hafatwa udufi duto duto dukoze ivyaha mugabo abakora ivyaha bihanitse byo kugwego rwo hejuru batigera bakurikiranwa. Nababwiye ko blanchiment d'argent isanzwe iri mu itegeko rigwanya igiturire mu gace k'icenda mu ngingo ya 62. Rero benshi bariyumviye bati none ico caha ca blanchiment d'argent gikorwa gute? Uno munsi rero iki nico caha tugomba turabire hamwe kugira ngo mushobore kugitahura ingene gikorwa, turabire hamwe n'ukuntu hoba gukinga kugira ngo ivyaha nk'ivyo bihagarare canke ntisubire gukorwa. Ndabibutse ko iri tegeko rigwanya igiturire n'ivyaha bisanzwe bifatanye n'igiturire. Nukuvuga ngo iyi blanchiment d'argent rero iri mu vyaha bisanzwe bifatanye n'igiturire bigendana n'igiturire ico bita les infractions connexes à la corruption. Tutabarambiye rero reka tuduge kwijambo. Reka duhere ku ndangura kintu ya blanchiment d'argent sale. Indangura kintu ni définition. Qu'est-ce que le blanchiment d'argent? Le blanchiment d'argent désigne la technique visant à dissimuler la provenance des fonds acquis de manière illégale. Entre parenthèses, détournement des fonds publics, trafic de stupéfiants, fraude fiscale, corruption, etc. Pour cela, l'argent sale est réinjecté dans le circuit économique classique, c'est-à-dire dans une activité légale. Le blanchiment d'argent ni uburyo bwo kunyegeza inkomoko y'amahera yavuye mu kibi mu kunyonora ubutunzi bwa leta, mu rudandazwa rw'ibiyayuramutwe, mu kudatanga ikori canke mu giturire n'ibindi n'ibindi. Ayo mafaranga aba yavuye muri ivyo vyaha haba amayeri akomeye kugira ngo ayo mahera asubire gukora ibikorwa vy'iterambere nka yemewe. Acaza akaza gukora igikorwa nk'uko umengo yemewe n'amategeko. Bo biracagoye kumva ariko muraza kubitahura. Ariko mwumve yuko blanchiment d'argent ari uburyo bwo kunyegeza ibifaranga biba vyaribwe, nukuvuga ngo
bakarondera ukuntu ivyo bifaranga bovyeza bikaba nk'ibiriko birakora igikorwa c'iterambere mugabo ari uburyo bw'uko ayo mafaranga abegukira vy'ukuri. Kuko wivye nk'imiliyaridi 100 biragoye ukuntu ayo mafaranga woyasubiza muri circulation kuko vyoca bitera amakenga. Nuko ukuntu rero baca bakoresha branchement d'argent kugira ngo ivyo bifaranga bisubire muri circuit économique canke bisubire bikoreshwe. Voilà, ata kintu na kimwe gihinyuwe. Nukuvuga ngo ayo mahera aba yagiye muri bwa buryo bwo gutembagaza canke kunyonora mu kigega ca leta, bimwe bita détournement, canke aba yaciye mu rudandazwa rutemewe n'amategeko, canke aba yaciye mu giturire, ayo namwe bita l'argent sale, amahera acafuye. Mu bihugu rero bikurikizwamwo amategeko, mu gihe ufise amahera udashobora gusigura iyo wayakuye, amahera udashobora gusigura uko yaronse, ntiwosigura yuko ukora urudandazwa kuko mu rudandazwa urerekana aho udeklara. Nukuvuga ngo ayo mahera uyafise mugabo kwerekana iyo wayakuye bikakugora. Kugira ngo rero uyashire muri circuit économique asubira kore nk'ayandi biba bigoye. Tugomba turabe intambwe zitatu bakoresha kugira ngo aya mafaranga asubire muri circuit économique. Mu yandi majambo tugomba turabire hamwe ukuntu abo bantu babivye ivyo bihera bagerageza gusubira kubisubiza muri circuit économique. Izo etape nizi zikurikira. Nukuvuga ngo intambwe ya mbere bagira ico bita le placement, intambwe ya kabiri bagira ico bita empirement, intambwe ya gatatu bakagira ico bita intégration. Ubwa mbere ngaha muri placement murabona akantu kameze nka banke, voilà, aho mubona ukuboko k'umuntu adepojemwe amahera. Reka rero twumve muri placement igikorwa. Le placement d'argent consiste à placer son argent dans un endroit sécurisé sans pour autant espérer le faire fructifier. Il peut s'agir d'un compte bancaire classique ou d'un livret d'épargne. En revanche, un placement financier a pour but d'investir votre épargne en vue d'un projet précis. Placement d'argent dufate yuko ari amahera ushira muri banke nko kuziganya kugira ngo uziganirize umugambi kanaka uzokora. Aba bantu rero ukuntu bakora bugurura konti muri banke bagaca bashirako ya mahera mu ntumbero y'ukuvuga yuko baziganije kugira ngo bazokore umugambi kanaka. Voilà, barahejeje guplasa ya mahera. Iyo yari intambwe ya mbere, le placement d'argent. Tuje kuri ya ntambwe ya kabiri ariyo empirement. Mbega empirement ni iki? Urana yuko ikimenyetso kiyerekana ari nkamwe na za machine zimesa indani hariyo idolari. Voilà. Ya mahera bashize kuri konte amwe acafuye bagomba batangure rero processus y'ukuyoza, kuyamesa kugira ngo yere. Voilà, bayeze ntihagire umuntu asubira kumenya yuko yavuye muri rya nyonora y'ubutunzi bwa leta, ntihazigire umuntu asubira kumenya yuko yavuye mu giturire canke muri vya bindi vyose twavuga. L'empirement est une méthode courante qui consiste à acheminer les fonds par l'achat et la vente d'instruments financiers tels que les biens immobiliers ou à virer de l'argent sur plusieurs comptes dans le monde entier afin d'éviter d'être soumis à une juridiction spécifique. L'empirement consiste à dissimuler la provenance des fonds par différents mécanismes. Dabihera mu gihe baba bamaze kubishira kuri konte bacavuga bati aya mahera ntiyogumako, reka tuyashire ahantu bashobora kuyagurisha ibikoresho. Urumva baza bayashize muri banki, bashobora kuyagurisha ibikoresho kanaka bati okay, ubu tugomba dutangure gukora wa mugambi, tugomba tugura imashini, tugomba voilà n'ibindi vyinshi. Ayo rero niyo yayo ma mechanisme mwumva bavuga. Ariko akantu gakomeye cyane naka kaza ubwa nyuma ngo iyo
iyo empirement consiste à virer cet argent sur d'autres comptes afin d'éviter d'être soumis à une juridiction spécifique. Bayungururiza ku yindi konte kugira ngo bayasekirize ntihagire n'ububikikanda yuko ayo mahera yaroswe mu buryo butari bwo. Dufate yuko vya bihera wari wabishize muri Bankobo canke muri CRDB, hanyuma ukavuga uti kagira uti aha rero aya mahera ntategerezwa kugumaho, ahubwo reka tuyashire muri BRB, voilà, tuyasekirize, vyitwa yuko ari sekirize ata muntu numwe ashobora kuyakorako. Umva yuko ya mahera ntawe bajije ati yavuye he, no kuvuga ngo ivyo bihera babimeshe, ubu birera, ubu babitwaye muri BRB bakubiseyo, voilà, ya mahera rero arasubiye muri circuit économique. Mu yandi majambo, BRB irahejeje kubafasha kwemeza yuko ayo mahera ara yabo. Ubu mitahe yabo icunzwe na BRB. Mu yandi majambo, ubu bakingiwe n'amategeko. Sinzi yuko turi kumwe bagabo. Reka nsubire ndabibutse. Ubwa mbere habaho placement de l'argent. No kuvuga ngo habaho ikintu bita collecte d'argent. Ngaha ku ifoto ya mbere murabona yuko bariko baratanga ya mahera, bariko barashira kuri konte. Ubwa kabiri habaho ico bita empirement, bayashira ku yindi konte iri sekirize canke konte ifise umutekano gusumvya hamwe bari bayashize, canke naho bakayarungika hanze, bimwe bita les paradis fiscaux canke la fuite des capitaux. Ibi ni bimwe wa mwigisha wa kaminuza Leonce yigisha ko. Kuri intambwe ya kabiri bavuga ngo l'argent sale est intégré dans le circuit économique canke dans le système économique. Murumva yuko nka BRB imaze gushira ku ikashe yahejeje kubemerera yuko ya mahera biba abaye ayabo. Ubu murumva yuko ya mahera yamaze kuba yabo, ari muri BRB, ubu ntaco bakicinona. Reka rero tuje kuri ya ntambwe ya gatatu yitwa intégration. Une fois la provenance de l'argent dissimulée vient la dernière étape qui est l'intégration. Celle-ci consiste à retirer ou à investir l'argent pour le rendre propre. Voilà. Mugihe ya mahera yashitse muri BRB, voilà, no kuvuga ngo BRB yashize ku ikashe kwa rayabo, barashobora kuyarutira canke naho bakayakoresha imigambi, ya migambi ikomeye, nimba ari amashure, nimba ari kubaka ibitaro, nimba ari kubaka isoko, nimba ari kubaka ibarabara n'ibindi. Ubu ayo mahera barayajustifiye na yabo, voilà. Voilà, aha murabona kuri aka kaimaje ko hubatse ama etage, ibizu binini binini, imigambi y'iterambere rikomeye. Muravye rero izi ntambwe zitatu zikoreshwa mu kugira branchement d'argent, mukaraba n'uburyo buriko burakoreshwa muri rya yubakwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, aho bavuga bati haruguruwe konte mu mabanka ya naya, voilà, kandi nta muntu numwe afisa karimbi, naho woshira ku miliyaridi ijana nta ngorane, uwo n'umutahe wiwawe, kandi uzoronka inyungu ingana n'umutahe washizemwo, voilà. Urayashizeko, iyo ni placement. Bati rero iki ni kigega, voilà, shira amahera mu kigega uce ku banki nini. Uzi kigega ntibaza yuko iri jambo muca muri tahura neza. Dufate yuko ari One Africa Investment Fund. Eski amahera ariko araja muri ico kigega, bariko barabaza bati aya mahera avahe? Waya mahera wayarose gute mugabo? Kushize ku miliyaridi ijana, hari condition bashizeko bati aya mahera wayakuye he mugabo? Voilà. Oya, iyo ntayiriko, murabizi namwe. Ahubwo bo bavuga bati okay, ivyo bihera nibize hubwo vyubake rya soko. Mwera yafise acagira ati ndaruhutse kabisa ya mahera aragiye muri sirikwi. Tiye yakura kuri CRDB, baciye bavuga bati reka tuyashire muri BRB. BRB yaducungire. Voilà. Za miliyaridi ijana wa wundi yiba
berube icitera kwikashe yuko arayi wiwe n'umutahe wiwe. Integration, voilà, investissement yatanguye, imigambi iriko irakogwa, isoko ngiyo iraduze, ya makapito yose na yababandi shaka kubwira bati rero irya soko ni y'abanyamitahe. Imitahe vyagenze gute? Voilà, vyagenze uko wumvise. Imitahe yabo rero ubu iri mu mategeko, bagomba batangure rero kwamura, nimba bazokwamura mu myaka 100 canke mu myaka 50, ayo mahera nayi wabo. Sinzi yuko aka kantu mugatahura, amahera yarejejwe yuko ibintu ari byo ku rwego rwo hejuru, biragoye gutahura, udatahuye ndagutahura. Ariko ndazi neza yuko aha kuri urubuga hari aba intellectuel, abantu bize, abantu basobanutse mu mutwe bumva neza ico ndiko ndavuga. Technique rero bakoresha kugira ngo ivyo byose babikore, hariho technique ya mbere yitwa simulfing. Simulfing va déposer les sommes d'argent en espèces dans les comptes bancaires en fractionnant les dépôts pour éviter de déclencher les soupçons. Ha afise nk'imiliyaridi 5 azarashirako imiliyoni 500, ashirako imiliyoni 500 mu kwezi gukurikira, ashirako imiliyoni 500, za miliyaridi 50 canke 5 zikaruha zigahera en fractionnant voilà les dépôts. Ubwa kabiri bagira l'investissement de fonds ici des activités illégales, oui, dans un commerce légal. Bafata ya mahera baronka mu buryo butari bwo bakayashira mu rudandazwa ruzwi n'amategeko, mu kugira nka entreprise canke ama restaurant, ama hotel n'ibindi. Les criminels peuvent aussi placer les fonds dans les paradis fiscaux où les contrôles de la provenance des fonds sont inexistants. Bayarungika mu paradis fiscaux nakivuze. Nta muntu numwe ababaza ati aya mahera mbega mwayakuye. Ubwa kane haba ico bita la rédaction des fausses factures. Bakora entreprise itabaho, bagaca bavuga bati okay, iyi entreprise A irungikiye facture entreprise B kugira ngo izirihe. Voilà, ya entreprise B ni ifise ya mahera, nukuvuga ngo bagaca bavuga bati aya mahera tuyashize ngaha turayarishe, bakariha ayari liquide. Ngabo vy'ukuri bakaba barishe facture zitabaho. Te ikicaha cokingwa canke coranduranwa n'imizi. Mbere hategerezwa kubaho ico bita identification et la vérification de l'identité des clients et les bénéficiaires effectifs. Mbere nka banki itegerezwa kumenya umukiriya wayo, mbega akora iki, mbega ibikorwa akora vyemewe n'amategeko, nukuvuga ngo bakagira verification. Aya mahera yayakuye agasigura neza iyo yakuye n'ivyo akora. Hategerezwa kubaho obligation de la déclaration, umuntu ivyo akora vyose akabideklara. Hategerezwa kubaho la formation et la sensibilisation des salariés aux évocateurs du blanchiment d'argent. Abantu bategerezwa kwigishwa ibijanye n'ubu buryo bw'igiturire canke n'ubu buryo bw'ubusuma. Hategerezwa kubaho ico bita la mise en place d'une culture de la transparence, nukuvuga ngo gukorera mu muco. Icyanyuma cokogwa hategerezwa kubaho l'installation des logiciels de lutte contre la fraude qui permettent notamment de contrôler les transactions en temps réel. Hategerezwa kubaho logiciels zikomeye cyane, hamwe ushizemwe amahera baca bagira ati ibintu voilà birateye amakenga, bagaca bagukontrola. Uraya abariyo murabizi, naho ubushize umuriyoni kuri banki barakubaza bati wowe ukora iki, aya mahera yavuye. Voilà, ni mu ntumbero yo kugira ngo iyi branchement ntibinjira, ni kugira ngo bahashe iyi branchement d'argent. Gutuza iyi branchement naho nuko amategeko ashirwa mu ngiro, abafashwe bagize iyi branchement bagahanwa vy'akarorero, ayo mahera bakayasubiza agasubira mu kigega ca leta, ahubwo bagatanga n'amande, bagafungwa no gufungwa kugira ngo
ntibazosubire gukora iyo ngeso. Muti mbega ivyo vyoshoboka gute mu gihe leta idafise ubushake bwo gutuza ico caha? Aha nticoshobora gutuzwa leta idafise ubushake, kimwe bita la volonté politique. Mu gihe leta idafise ubushake, iki caha ahubwo kiguma ciyongera n'uburyo bwo kugikora bukaguma bwiyongera. Igiturire carico cose kugira ngo gituzwe, turetse nibi vya infraction connexe, kugira ngo gituzwe nuko habaho ubushake bwa politike. Naho wogerageza gute ugomba ugituze, ntibishoboka leta idafise ugo ruhara rukomeye. Narabwiye nti mu gitondo kimwe umukuru w'igihugu agize ubwo bushake bwogira ati ngoma ntuze igiturire, nta yinga ryohera ataragituza. Mugabo mu gihe wenyene ari we ahagarikiye canke atera impigi abakora mwene ivyo bintu, murumva yuko ataho vyoca, bitanashoboka yuko igiturire canke ibi vyaha vyo ku rwego rwo hejuru vyoshobora guhera. Nuko rero blanchiment d'argent ikogwa mu guheraheza. Nisunze rero iki cigwa, nisunze zintambwe zitatu blanchiment d'argent ikogwamwo, ibice 95% umuntu yohava yemeza yuko iki kigega cha Fabrice canke One Africa Investment Fund ko kizohava kiba ubwihisho bw'abamafia, amahera yose yibwe agaca ahungishirizwayo. Yuko ayo ufise yose ushobora kuyatwarayo atangorane, kandi kontrole dukwiye n'ibinanka iragoye, mbere murumva yuko atanibaho. Ivyo rero bizodukwegera karambaraye twamire muri vya biturire, ntihagira aho twishikana, hagume hatera imbere akagwi k'abantu bamwe banyonora. Ibintu vyose vyategerezwa kuba ivya leta dusange baravyiganziye. Je mvuze amakenga yanje kwahagaze ku bice 95%. Bamwe barabitahura bakabibona, abandi nabo bakavuga yuko twebwe tuvuze ibi turi abansi b'igihugu, turi abamenja. Bakavuga yuko tutagomba ko igihugu c'u Burundi gitera imbere, tutacipfuritse iterambere na ritoya tuvuze ibi bintu. Ariko tukibagira yuko mu gihe ibi vyaha bidahanywe bikabandanya, ubuzima bw'abanyagihugu buguma buja mwirinde, amahera akabandanya ku murindi wo hejuru atakaza agaciro. Utizake ntuta ico yabitse. Nizera neza yuko utahuye atahuye ingene ivyo bintu bikorwa, kandi bigakorerwa ku rwego rwo hejuru, hamwe bidatahurwa n'uwari we wese. Imana nibahezagire mwese. Nizere yuko mutahuye, nababwiye yuko bidatahurwa na bose, utabitahura ndamutahura. Kumwe mwashoboye kubitahura ndabashimiye cyane. Ntimwibagire mbere no kugira subscribe ku ishure ry'abarundi bose, no gufyonda kuri jeme, voilà, vyose mu bitunganye. Ahasigaye twibandanize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu wese tarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kazi.